Simone Dantari Gasho none yarafunguwe dukomera amashi umwami muribuka ko Imana imaze iminsi kumivuga yuko hari abantu bagiye gufungurwa bega ku munsi muguma mwumva ko abantu bafunguwe Imana iravuga iri ku kazi cyangwa iri ku kazi iri ku kazi iguma ibivuga tuca twumva intahe icyo nico cyerekana yuko ivyo Imana yavuze kirabishira mu ngiro. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Ndashima Imana ku ijambo umukozi wayo yaduhaye aratubwira ngo asengera amafaranga ndavuga Mana nanje ndizeye kandi ndazi ko ndakeneye ndasenga ndizera nshitse muhira ntarana Mana isanza numva telefone y'umugisha ndavuga Mana ibi bintu nkoreye uyu muntu nta nubwo twe tuzinanye ubwari umugenzi wanje yamubwiye inkuru nari namubwiye ikibazo narindimwa aca kogo kumva butwa amahoro acharakora rero nanje ndavuga ati nzoge nashime. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu cyane. Indwi ngomba senge kugira ngo muronke amatelefone y'umugisha. Turaza gusenga turasenga amatelefone y'umugisha, amatelefone y'abahabwa akazi, amatelefone y'abaronka amafaranga. Ivyo tutegerezwa kubikora kweli kandi Imana irakora. Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngahashimira Imana ukuntu Imana yagiriye neza ikankiza umusonga wari mu kirenge. Pasiteri yaravuze ati hariho abantu bafise umusonga uri mu kirenge. Nanje ku wa gatatu waramfashe sinarinzi nuko ashobora kuza mu masengesho. Nanje ndacyumvagira ariko yaravuze ati fata aho hantu mwumva umusonga. Turafata tumaze gufata aravuga ati kura n'ibirato mwumvirize ko atangorane mufise. Ndakura ndumva ko atangorane mfise. Nukuri natashe ndamabuye nubu numva atanu umusonga menga nta naho nigeze numva umusonga. Haleluya. Kuri Imana igeza ngongera amavuta. Ko Imana yahezagiye. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Umunsi wawe nawe mizina rya Yesu. Imbere abashinga intahe turaje. Turasenga Imana irakora ibitangaza. Nashimwe. Nanje nongeye guhagarara imbere y'Imana shima ko yarayinkijije malariya nari maze Yesu merewe nabi ariko Yesu yankijije ndavuga ati ntabwe n'icubahiro. Amen. Manzi muze Amen. 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 Bakristo wacu muri maso ndanezerewe cyane n'ukuri ndanezerewe ngewe kinezero cyambere nashyigaye iwacu ngaho iwanyu ngahaye ku munsi nabara ijya y'ejo wa gatatu nagenda nice naterwa n'abandi babiri nagendera aho makoni ngaho nagiye nkomeye mugabo harimo akantu gato buhoro buhoro ariyo gushika n'ubu nibyura natembera nimushake mwirabira nukuri Imana irakomeye mode y'imyaka simike nagiye amasengesho menshi isengero yaha yewe nabonye ko ari nabonye nk'imboneka rimwe nayibonye nk'agatangaza n'ikindi Imana yatungikiye. Amen. Iyumvire nti Imana yomba amashika muhira bakabona nanjye ko nokwigendera kuko nari nagema kwa muganga henshi kandi ahanturuka kurenuka mu ntara z'Ibururi kuruka mu ntara ya Bururi nari bose bujumbura kwa muganga nari bari muhungu yasize umubanyi wa mukebe yatewe abaye ko hariho umusenzi wa cyane ati ngomba ko intumwa y'Imana bayakize azanyine n'amazi imisi z'aragendagenda mu bimetero bitandukanye atagihinduka mubo warinda turakira nkagira nti nukumbesha ati baho kize nzega nige navuye aho kize nigenda ngazaho niyonge mwinyigisha y'Imana nakorere hose munyesha wacu mu mugamba mu ntara ya Bururi muri komini Mugamba doshashinga intahe genda naho kwa mwishira hamwe
narikigenda barambeze nazoshika ushira intahe kubona kiriye mani shimwe mwijuru ntabwo kiyoza mbere utama yari yaramugaye kweli yari muri opitani militeri bamujanye baca baramuzana hano yafatwa n'abantu emwe hirya no hino none raba arashobora kuva ngaho akiruka mutamuzontumira ngo inze mu mugamba sawa sawa sawa